turi imbere y'ibiro vya komine ya Ngozi mu ntara ya Ngozi nyene, ayishira hamwe Rotary Club y'Ingozi hamwe n'ishira hamwe ACDB rihanira umubano urama mu Burundi yatangurije umugambi wo gusiga utudunduri two mwibarabara bita dodane mu gifaransa kugira ngo batuboneshe neza uko ngo basanze ari kimwe mu biteza amasanganya y'utwara imodoka ngaho hantu atahamenyereye cane cane yari kagenda n'umuvuduko muremure. Ico gikorwa kikaba kizokorerwa kwibarabara RN6 uva mu gisagara ca Ngozi werekeza muri komine Gashikanwa y'intara ya Ngozi nyene. Mu ijambo ryashikirijwe na Claude Nkezabahizi arongoye Rotary Club mu ntara ya Ngozi, akaba yavuze yuko ico gikorwa gifise intumbero yo kugabanya amasanganya uko ngo basanze iyo idodane zitabona ziteza amasanganya kubera umudereva wayishikira atigeze ayibona akiri kure. Kwizina rya Rotary Club Ngozi no kuzina ryanje nyene diniteka gishi ryo kubaha ikaze muri kino kibanza aho turamutse dutanguza icese umugambi wo kubonesha ibimenyetso bituma haba umutekano wo mwibarabara. Ishiramwe Rotary International ariryo ryavyaye Rotary Club Ngozi ryatangujwe n'abagabo bane b'abanyamerika mu 1995 ikaba rigizwe n'amakreba arenga 135 akwiragiye kw'isi yose kandi kabe iriko rikorera mu bihugu birenga 200. Iryo shirahamwe Rotary rikorera mu bisata bitandatu arivyo amagarana y'abavyeyi n'ibibondo, iterambere rirama, indero, gusoma no kwandika, gutsimbataza amahoro, kurosha abantu amazi meza, kurinda no kugwanya ingwara. Wero uyu mwaka hakaba hagiye ko igisata kigira indwi kijanye no gukingira ibidukikije. Ishiramwe Rotary Club Ngozi n'ahari rishasha kubera ryatanguye muri 2015 rimaze gushika ku bintu bitari bike. Tanza karorero ari gusanura amavomo ashika 4 mu ntara ya Ngozi, komine ya Ngozi, kugarukira ku bagendana ubumuga bo muri mu bigo bitandukanye byo ngaha mu Vyegwa no kurubuye, kupima kushake n'akanye no kubuntu kuba ingwara y'igitigu hepatite, gutunganya amanama n'inyigisho mpuzamakungu zijanye no gutsimbataza amahoro, gutera ibiti ku mukinya hamwe no kwibarabara rya Ibuye rishiye mu Vyegwa. Twaratanze ibikoresho kandi ku mashuri ashika 5 yo kurinda kiza ca coronavirus n'ibindi. Mu misi heze ishamwe Rotary Club ryaregereye abategetsi bashasha barongoye intara na komine ya Ngozi, baricara hamwe basanga mu ngorane zihanzu abene gihugu ba komine Ngozi n'abarigendera ikiri imbere mu biteza umutekano muke hari umutekano wo mwibarabara. Twishimikije ibiharuro bitangwa n'igipolisi kijejwe ruza n'uruza mu mabarabara, twasanze amasanganya yabaye ndanse muri iyi minsi. Niho rero dufatiye kuri ivyo biharuro twongera tukisunga ivyo ubutegetsi bw'intara ya Ngozi bwashize imbere nk'imigambi yihuta ariyo priorite. Twaciye twumvikana n'abagize iryo shira hamwe Rotary Club Ngozi turegeranya uburyo bukeya twashoboye kwegeranya uvuye mu ntererano z'abanywanyi bo ngaha mu Burundi gusa dusiga ibarabara ku madodane yasanzwe ashika 6 yo ngaha mu ntara ya Ngozi, tuyasiga irangi ryera hama tongeye dusheho n'ivyapa bituma abantu bose bari kure bayibona bakiri kure ngo abagabo barara kubiri bakarota kumwe. Ishiramwe ya CDB ryavyumviye nkejo rihitamwo kwifatikanya natwe, tukaba tubashimiye kubona bahisemwo kwifatikanya natwe kandi tukagira ko tubasaba ko bitogarukira ngaha, twobandanya dufatana mu mugongo mu bikorwa biteza imbere igihugu cacu ciza cy'u Burundi muri rusange cyane cyane intara ya Ngozi. Nkuko nyakubahwa bayituteye akantu ukavuyemo kavuye mu iterambere. Nico gituma rero twari dusavye yuko haba ishira hamwe haba n'ubutegetsi ko kwanyabona dushigikira mu bikorwa twiza twoteza imbere. Ishyamwe Rotary rigizwe n'abamambere batari bake bashika 30. Ibikorwa byose dukora ngaha mu ntara ya Ngozi twahisemo kubikora twikoze ku mufuko y'uwacu iturindira kuzera inze yani mashamwa va hanze ko nkumbura kimwana kazi imvura ihise.
rero nyakuba mustanteri mwasurikiye ubutegetsi musi muzo tuzakubakomisha washo tubaga ati dutanguje ikindi gikorwa nkuko mutugamburukiye muzo tugamburukire muze gutera intege kubera nka muje gutera intege batubona ko muducikiye muzo twakora tugira amahoro n'umutekano akoze. Mustanteri wa komine ya Ngozi Bucumi Joseph Martin akaba yashimiye mashirahamwe ku nterano yabo mu kugabanya amasanganya akunda kwibonekeza mu mabarabara. Kino gikorwa ni gikorwa ciza tugakomeye tunabashimira kuko turabona yuko ari ibikorwa bizoteza imbere ikomine yacu cyane cyane mu kugabanya amasanganya yahora akunda kuhabera. None rero ko magize umutima mwiza wo kubitanguza ntiberere ngaha ejo canke hirya yejo mukaronka ahandi mudodora turabaha ikaze kandi muze mugaruke murangure n'ibindi kwa biterambere mwino komine yacu ya Ngozi. Nayo ku ruhande rw'ishirahamwe Atraburi rurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Ngozi Hejimana Patience akaba avuga yuko ari umunezero kubona ico gikorwa gikozwe uko ngo umudereva yageze mu ibarabara atarimenyereye gashikiriye dodani itabona kenshi ngo birakunda guteza amasanganya n'imodokari rimwe igahenuka. Akaba yaciye asaba yuko nahatari amadodani ariko bikenewe bo yashiraho muri iyo ntumbero yo kugabanya amasanganya. Tubanje gushima bwa mbere na mbere uyu mugambi na cyane ko twebwe ari twe tugira ingorane iyo tugeze ahantu hatandukanye, iyo tugeze ahantu tutamenyereye nk'umushoferi avuye mu Rumonge akagera Ingozi akashikira dodane itabona neza nawe biba muri bimwe bimubera intambamyi mu kwiyunguruza canke mu bo yunguruje mu buryo bwo gufata fre. Rero muri rusangi uyu mugambi ni mwiza turawishigikiye na cyane ko twebwe mu gisati wacu ariko duhura n'izo ngorane zuko tugeze ahantu ugasanga ntihabona bitubera ibibazo ndetse hamwe urashobora kugera ugashikira idodane utayibonye mwama mubibona mwese ko idodane ishobora guhenda imodokari. Rero muri rusangi kuyu mugambi tutarandiriye cyane turawishigikiye tugasaba ko bitoherera ngaha muza muraraba naho nakenewe amadodane mukaza muradufashisha muyashiraho kugira ngo abene gihugu nabo baba mwako gace boroherwe. Tukamenyesha yuko muri uwo mugambi igice ca mbere hazoboneshwa amadodane 6 harimo 4 yo mu gisagara ca Ngozi hamwe n'abiri yo kwibarabara rya Gashikanwa uja ku masanganzira. Igice ca kabiri naho akazoshigwaho ivyapa ico bita panneau de signalisation aho bereka umudereva kugira ngo iyakata canke harakadundura bibone hakiri kare. Ahatari dodane naho mu gihe bizoba bikenewe bakazoshiraho izindi.